ku munsi wa kabiri igenekezo rya 14 mu kakaro mwaka wa 2020. Cuti bakunzi mukurikira makuru ya televiziyo Renaissance ndabaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru agizwe hanini n'izi ngingo nkuru zikurikira. Kubona mu Burundi hari umukuru w'igihugu mushasha ntibikwiye kugira ubwicanyi buhagarare. Bivugwa n'umugwi wa ONU ujejwe amatohoza mu Burundi. Kubwo urongoye umugwi Dudu Diene uno munsi ubwicanyi n'ayandi mabi akoregwa ikiremwa muntu mu Burundi birabandanya. Ikiza c'umugera wa corona caragize ingaruka mbi ku bikorwa vy'impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda zigerageza kwiyungunganya. Kuronka isoko ry'umwimbu wabo ntibiba bicoroshe. Muri ano makuru murakurikira umukenyezi w'umurundikazi yahungiye mu gisagara ca Butare mu gihugu c'u Rwanda agerageza kwiyungunganya mu gukora amasabuni n'utundi dusharizo. Nayo mu kigabane c'urundani rw'amaradiyo kw'isoko kigaruka ku ngingo leta y'u Burundi iherutse gufata mu ntumbero yo guhangana n'ikiza c'umugera wa corona. Ido nido ryano makuru ni mukanya isasi. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Gushiraho inzego n'umukuru w'igihugu mushasha nta na kimwe bizohindura mu Burundi. Ibi bishikizwa na Dudu Diene, umukuru w'umugwi wa ONU ujejwe kugira amatohoza ku Burundi. Mu kiganiro yahaye televiziyo Renaissance, inyuma y'ijambo yashikirije mu nama igira 44 y'umugwi wa ONU ujejwe agateka kazina muntu, Dudu Diene yemeza ko gushika uno munsi ubwicanyi hamwe no guhohotera agateka kazina muntu mu Burundi bikibandanya. Tumukurikire. On a présenté un rapport oral sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Twashikirije icegeranyo ku vyerekeye agateka kazina muntu uko kifashe mu Burundi na cane cane ku matora aheruka kuba y'umukuru w'igihugu. Ico cegeranyo kikaba gihagaze ku ngingo zibiri zikomeye. Ubwa mbere ni ukwerekana ivyahindutse ku butegetsi bw'umukuru w'igihugu. Ariko ico tubona mu cegeranyo cacu ca nyuma nivyo duheruka kubona vuba biboneka ko hakibandanya ihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi gushika ubu na cane cane mu gihe c'amatora. Ubwa kabiri ni ugutabaza ishirahamwe mpuzamakungu kuba maso kuko igikorwa bahawe co guhindura ibintu mu gihugu bisaba gufata ingingo zikomeye. Muri izo ngingo harimwo imwe kugabanya guhohotera kiremwa muntu, ico coco gitegerezwa kwitwararikwa. Ica kabiri ni ikibazo gikomeye cyo kudahana abakora mabi mu gihugu, no kuvuga gukurikirana abagirizwa mabi ajanye no guhohotera kiremwa muntu. Ubwa gatatu ni kubahiriza demokarasi. Anovuga ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, bwo kugira amanama, bwo guserura icumviro, bwo kutavuga rumwe na leta n'ibindi. Bwa nyuma ingingo ikomeye yubahiriza ubutunzi hamwe n'imibano. Anovuga mu kubaha amagara y'abantu nko muri iki gihe cikiza ca coronavirus. Aha hakaba ari ibimenyetso bikomeye, tukaba dusaba ishiramwe mpuzamakungu kuba maso mu kuraba ko nimba harabaye impinduka z'umukuru w'igihugu mushasha. Mu bijanye n'agateka kazina muntu twasavye gukurikiranira hafi ikibazo co mu Burundi. Proposons que j'ai souligné dans ma déclaration finale, c'est de penser au peuple burundais. Kubwa Dudu Diene arongoye umugwi wa ONU ujejwe amatohoza mu Burundi, gushiraho inzego ahanini zigizwe n'abari mu nzego z'umutekano n'imbonerakure bizotuma ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ritazopfa riheze mu Burundi. N'ubunyene dusubire dukurikire Dudu Diene. Nous avons noté, comme beaucoup d'observateurs, que effectivement le président a fait. Twebwe turandika ibiba mu gihugu nk'abandi bose basanzwe bakurikiranira hafi ikibazo cyo mu gihugu cy'u Burundi. Ku mukuru w'igihugu yasohoye icegeranyo kivuga ko hariho akarusho kubijanye n'ivy'agateka kazina muntu, ariko twebwe twabonye ko abagize leta ahanini na cahindutse na gato mu vyahahora, kuko abagize leta nshasha n'abantu abenshi basanzwe bakurikiranwa n'ubutungane mpuzamakungu n'ubumwe bwa Burayi canke n'ibindi bihugu. Abantu bagirizwa mu guhohotera kiremwa muntu. Ubwa nyuma turibaza kandi ko ingingo ikomeye ari kuraba neza abagize leta, irimo abasivile bari muri leta. Iyo leta igizwe kandi n'abasirikare. Ndibaza ko mwese mwabibonye. Ubwa nyuma ingingo ikomeye kuri twebwe nuko hatabaye impinduka mu nzego, kuko abagize leta uravye kahise kabo mu gisata c'agateka kazina muntu. Ningaho hari ikibazo gikomeye cyo kudahana, no kuvuga gukurikirana abahungabanije agateka kazina muntu na cane cane imbonerakure ni nazo ziri muri leta. Poursuivre ceux qui ont commis des violations graves des droits de l'homme, notamment les imbonerakure. On se trouve au sein du gouvernement.
ubuserukira Uburundi Geneve mu Busuwise Ambassadeur Table Nova yagize ico avuga ku vyashikirijwe n'uwo mugwi ku rubuga rwe rwa Twitter yanditse ko ibivugwa n'uwo mugwi atari byo na gato akavuga kandi ko uwo mugwi atayindi ntumbero ufise atari yo gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ano makuru tuyabandanirize kuyavugwa mu gisata c'indero. Abigisha bo muri lycée Dirac Tanganyika baratewe amakenga n'ubutumwa bwarungitswe na bamwe mu banyeshuri bayobewe bavuga ko bayobejwe kubera bari mu migwi y'imbonera kure yo kuri iryo shure. Ubwo butumwa barungitse baburungikiye abategetsi batavuze amazina basigura ko bazira kuba ari imbonera kure. Abigisha bagasaba ko ibikorwa vya politike vyovanwa mu mashure kuko biboneka ko abo banyeshure babeshwe n'abanyapolitike babemerera ibyo batari bubahe. Ubushikiranganji bw'indero bwazindutse burungika abagenduzi kugira bagira amatohoza. Iyi nkuru na Bertrand Ngendakuriyo. Nk'abantu twamaze kwigishwa akarangamutima k'umugambwe nukuri ibintu ariko baratugirira ni ryaho nyabwoko nye naho ryagiye. Iryo ni ijwi ry'umwe mu banyeshuri babiri bo kuri lycée Dirac Tanganyika mu butumwa barungikiye umwe mu bategetsi b'umugambwe CNDD-FDD batavuze izina bamusaba ko yobafasha. Majambere Eli na Miburo Berkimas bomi biga mu gisata c'ubuhinga bita scientifique kuri lycée Dirac Tanganyika ya kabiri mu mwaka w'13. Nkuko biboneka ku rupapuro bita bulletin gwerekana amanota y'abanyeshure, abanyeshure ntibashikanya amanota 50% mu vyigwa vy'ibiharuro, physique, chimie hamwe na biologie eka no mu bindi vyigwa. Naho biruko bobo bemeza ko bari kumenya iyo batagirirwa nabi nabigisha bo mu bwoko bw'abatutsi bigisha kuri iryo shure. Kubera politiki hari y'abatutsi twebwe rero bari basanzwe batuzi banyakubaho amatora twarateguye nta muntu numwe dushake tuguhereze n'amazina y'abatwara umugambwe muri commune Mukaza bose baratuzi ubu bahagurutse bavuga ati abo bana niba bafashe mugabo directeur abatutsi baramubwiye mu matwi bamubwira ngo abana ngo nta manota bafise kumba rero batwimbiye ico bavuga ko atambonera kuritegerezwa kumenya ngo dufite ibyo twitwaze ngo twagiye gutegura amatora ngo twirengagiza kwiga. Amakuru ava kw'ishure rya lycée Dirac Tanganyika yemeza ko abanyeshure bari mu mugwi w'imbonera kure wicuga kiza kuri iryo shure bakaba biyita abakomisere. Nkuko ayo makuru abandanya kandi abimenyesha abanyeshure ngo barafise n'umwanya wo gukizura inyuma y'ishure aho bavuga ko bariko bacungera umutekano waryo. Uwo mugwi nyene w'abo banyeshure b'imbonera kure ngo warihaye uburenganzira bwo guhana abagenzi babo bagashobora no guha uruhusha umunyeshure yifuza uruhusha rwo gusohoka ishure canke gutaha. Ku ruhande rw'abigisha bavuga ko batangajwe n'ubwo butumwa mu gihe abanyeshure bayobewe nk'uko n'abandi bana batashikanya ayo manota bayobewe. Icyo bavuze yuko bakoreye ku bantu bamwe nibaza yuko ubwo ni ububeshi rwose kubera iyo turiko turabe muri juri de deliberation nibaza yuko ata kintu na kimwe dukorera ko atari itegeko riba ryavuye muri ministeri. Bisanzwe ibintu by'imigambi urazi ko mu mashuri n'ibindi byose bitarekuwe ivyo navyo bariko baravuga ni ukugira batyoze abantu batyoze n'umugambi kubera umuntu avuga ukoye yishikije umugambi bica bigorana utamenye n'ibisanzwe kandi si bo bonyene batamenye hariho n'abandi batamenye kubera udashanya amanota akenewe. Abandi barimo kuri iryo shure barafise ubwoba kubera ubwo butumwa busa n'ububavangura bagasaba ko amashure atosubira gukoreshwamwo ivya politike. Yabikira ubwoba kubera havemwo ibintu by'imigambwe umuntu uri kurigisha wowe ntubisenga ngo ushobora gutandukanya ngo abana b'abahutu n'abatutsi bafatira hamwe rero tubafata kumwe bose rero twosaba yuko nko ku mashuri bokuraho ibintu bya politiki bakareba gukoresha abana kuko biraboneka yuko abana baba barabakoresheje mu bintu by'amatora tutabizi cyane mu bindi babemerera ibyo badashobora kuba bashikiriza. Amakuru dukura ngaho kuri lycée Dirac Tanganyika avuga ko ubushikiranganje bw'indero bwazindutse burungika ku munsi wa mbere umugwi urongowe n'abagenduzi babiri kugira bamenye ibijanye n'ico kibazo. Ntitwashoboye kuronka abagize uwo mugwi kugira twumve ibyavuye mu matohoza bagize. Bertrand Ngendakuriyo tumukengurukire. Kuri iyo nyifato yo gwaruka rw'imbonera kure Libera ntibashira kandi muhinga mu vy'indero asaba gwaruka rwo mu Burundi kubanza kwiga rukareka kuja rurakurikiza inyigisho z'amacakubiri zigishwa n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. Kuri we ngo umukuru w'igihugu akwiye kuva mu gacerere agasaba ko inyifato y'imbonera kure yohagarara. Libera ntibashira kandi agasaba abavyeyi n'abandi barezi gufata ingingo kivyeyi iyo habaye inyifato zitabereye mu gwaruka. Tumukurikire.
icambere novuga kuri iyo ngendo y'abo banyeshure igayitse nuko ibihe bigoye mu Kirundi bavuga ngo imbuto itewe n'imera nihaba hageze yuko amanota kwishura atangwa kubera ubuhizi cyane cyane bujanye n'ivy'imigambwe umuntu yo kwibaza ico ishure uno munsi rimaze ni bande batuma abo banyeshure bafata iyo ngendo igayitse abambere nabo bose bigisha imbonerakure bakabasaba kuja kwica abo bose rero babatuma cyane cyane abanyapolitike nibo bakwiye guhanwa bimwe biboneka kuko barazi neza yuko kazoza kabo bana ari mwishure nagira ntera kamo ubwambere umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye avire hasi rimwe atera kamo abarundi azimye umuriro impinga itarari n'inkombe n'umushikiranganje w'indero yakwiye nawe nyene gufata ingingo zikenewe zose kugira ashire ku murongo abari mu gisata c'indero ari mu mashuri yisumbuye cyangwa muri kaminuza hagaruke ico no kwita discipline yongera humurize abarimu abanyeshure n'abavyeyi nabo nyene barafise uruhara runiniya muri ivyo bikorwa nuko bonyene abavyeyi bovira hasi rimwe bagahanura abana bakabigisha neza ingirakamaro gishure. Ingaruka zikiza ca coronavirus ni nyinshi cyane ku buzima bw'impunzi z'abarundi batakironka aho bashorera ivyo bakora. Akaroro n'umukenyezi agendana ubumuga yaratunzwe n'umwuga wo gushona no gukora amasabuni y'amazi ariko ubu akaba afise ikibazo kijanye n'aho ashorera ivyo akora agasigura ko abantu mu ntara yahuye aho yahungiye mu gihugu c'u Rwanda basigaye bakenye kubera ingaruka zikiza ca corona ariko arizera ko ikiza kigabanutse azoshobora gusubira kwibeshaho agatungwa n'uwo mwuga wiwe. Iyi nkuru na Reverien Bazikamwe. Adolphine Nkonji no Murundi kazi yahungiye mu gisagara ca Huye kubera metero nka 30 uvuye ku mupaka wa Kanyaru u Rwanda ruhana n'u Burundi. Kuva ahunga mu mwaka wa 2015 atunzwe n'umwuga wiwe wo gushona yagiye arongereza ubumenyi mu kongereza ivyo akora. Imbere yuko hatera ikiza ca coronavirus yarashona udukoresho twinshi dukoreshwa ku meza yo gufungurirako akoresheje amamashini yahunganye naho atari make atashoboye kuyahungana. Uyu munsi hari kiza c'umugera wa corona ntabamushorera akironka kuko batagifise ubushobozi bwo kugura ivyo akora. Bamwe baratakaje akazi bari bafise abandi ubushobozi bwaragabanutse cane nkuko bisigurwa na Adolphine Nkonji. Kibazo mu bisanzwe kuko nyende turiko turakora batadushorera ni kibazo ariko twe nibiduca inkokora. Turavuga tuti twe turapfa gukora dufise umwanya wo gukora habonetse ubushobozi tukakora tukabibika ko ikiza kizohera umunsi kizoba cyaheze dusubire tugurisha. Umukiriya uramubwira nyine ibyo ufise basanzwe banabizi bamwe na bamwe ashaka kugira ati rero shamwe no misi ntivyoroshe turiko turagwana n'ibiharage by'abana cyangwa utundi tuntu byo kurya byo gushariza ngo bazobigira mu nyuma. Ariko aranizera ko mu gihe ico kiza cohera bosubira bagakora bakanadandaza ivyo bakoze. Turabaho nyene buke buke kumbure ko twari dufise kera canke rega nta ubura umunsi no munsi urabura mugabo hirya yejo ukazibona ronse na 2-3 gucyonye bigacamwe. Ikizere dufise nuko turizera neza ko iki kiza kizohera giheru dusure kandi mu buzima busanzwe dusubire dukora kuri kwanyu. Twe turizera ko bizohera hama tubandanya akazi. Ni naco cizere kandi ku baronka amahigwe yo kwimenyereza muri atelier ya Adolphine. Uyu mwana w'umwigeme avuga ko bagumana ubwira n'umwete wo gukora mu kurindira ko baronka ababagurira ivyo baba bakoze. Oya nago binci intege kuko igihe kiragira abakiriya bakaza. None ko ubandanye ukora mutafise abakiriya. Nizeye yuko hari igihe abakiriya bazaza bakabigura.
iruhande y'umwuga wo gushona barakora n'amasabuni y'amazi. Ico kidandazwa naco nyene ni nk'ivya mbere ntibaronka ababagurira. Adolphine arifuza ko mu misi iza mu gihe ikiza coba cacureshe yosaba uruhusha ababijejwe kugira ashobore kugurura aho ashobora kudandariza ivyo bakora. Ariko aha twaciye tuzishira turi dusuvere. Na Reveriye bazikamwe tumukengurukire. Ano makuru tuyabandanirize ku kigabane kw'isoko c'urunani rw'amaradiyo. Ico kigabane no munsi kivuga ku kamaro k'ingingo leta y'u Burundi imaze imisi ifashe yerekeye kugwanya karanda k'umugera wa corona. Ikigabane kw'isoko no munsi gishikirizwa na Emile Nibasumba. Ugupima abantu ikivunga hamwe no gusaba abanyagihugu bamwe kwambara udufukamunwa ni zimwe mu nyifato zerekana ko abategetsi b'u Burundi bateye intambwe mu kugwanya karanda ka coronavirus. Iyo ndwara leta y'u Burundi yemera ko imaze guhitana umuntu umwe gusa yoba yahagurukiwe vy'ukuri. Ico kibazo nico tuja guca hirya no hino mu kigabane kw'isoko cyo kuri uwa 11 mu kakaro mu 2020. Iki kigabane muriko mugishikirizwa na Emile Nibasumba. Barakije yuko ufise ibimenyetso nawe bari gripe isanzwe yorondera agafukamunwa akakigurira. Aha umushikiranganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana yari mu bikorwa byo gutanguza icese ugupima ikivunga abanyagihugu indwara ya coronavirus. Muri iryo sekeza ryatanguriye mu gisagara ca Bujumbura kuri uwa mbere, umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ku ruhande rwiwe yasavye abanyagihugu kutegerana bidakenewe. Nigiki none cyahindutse vy'ukuri inyuma yaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avugiye ko coronavirus ari umwansi rutura w'igihugu. Thierry Bigirindavyi wa televiziyo Renaissance yaratohoje ingene vyifashe mu gisagara ca Bujumbura inyuma y'iryo jambo. Kuva leta y'u Burundi itangura isekeza tugiye guhangana n'ikiza ca coronavirus nk'umwansi wa mbere w'igihugu, abantu bamwe baciye batangura guhindura ingendo nk'uko umunyagihugu wo muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura vyigana. Kuramukanya no kuri nta bantu bakiramukanya. Ivyo byo na ruguru barabikurikiza. Ruguru hoho umuntu avuye Bujumbura nta numwe kuramutse kubibaza ko corona ivujumbura. Kandi no muri ville iyo ubonye abantu baramukanije hari n'abaca bababwira ngo mwe ntimuzi ko hariho corona. Ikibi no kwegerana mabisi n'ibiki sino nta muntu muri ville ukibona barambirana bagira iki. Mu gisagara ca Bujumbura ubu abantu bambara agafukamunwa ni benshi gusumba uko byari bimeze. Ku bitaro bitari bike byo mu gisagara nta winjira atambaye agafukamunwa naho atateye kuri raboneka ryafashwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ko bibujijwe kuja ku bitaro atagafukamunwa umuntu yambaye. Ubu ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi ntibacingigira abantu gukaraba ahubwo nibo bavyisabira. Karuwambaye agafukamunwa yafatwa nk'umugumusi ariko agwanya ubutegetsi. Mbere hari n'abantu bamubonamwo ubwishime. Ugasanga hariho n'abamucokora bamubwira bati ngaha niwe wenyine ubona wo kwandura. Uwo mupfasoni niwo muri komine ya Muha mu manuko bw'isagara ca Bujumbura. Rapport yuko byahora abambara ama masque vraiment no muri ville abona ni benshi giye ku maentraînement bagiye bateruye nk'isanduku bose gusanga bambaye masque. Rapport yuko byahora kubipita wumva sico kim kuko ubwa mbere ravye yuko hari n'ababipinga kandi wambaye masque wabona nkaho umenga kwerekana ko ari umupose. Muga uya difference nuko itesindede iremeza ko hariho corona kandi n'abadede baravyemera ko hariho corona umva bwa mbere ntavyo bemera. Mu minsi za ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bukaba bwafashe ingingo ko amabisi yunguruza abantu yotangura gupompa imiti yica imigera mu ntera biyunguruza bicaramwo, hakongera hagafatwa n'ingingo ko muri bisi atawo kwinjira atambaye agafukamunwa. Ariko naho izo ngingo zafashwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bazikenguruka, abatari bake babona ko hakiri hagahazi. Aha bakaba bavuga nko kubona agafukamunwa kambara ushatse, abantu bicara begeranye mu mabisi, mu masengero, mu masoko, mu manza zitandukanye, eka mbere no mu birabo. Leta y'u Burundi yemera ko abamaze kugwara coronavirus mu gihugu cy'u Burundi barenga 200. Uwishwe n'iyo ndwara nawe ngo numwe. Ariko abari mu gisata cy'ubuvuzi baremeza ko mu gihugu hamaze gupfa abantu barenga 90 bafise ibimenyetso vya coronavirus. Leta ariko
isa niyahinduye ingendo mu bijanye no kugwanya ico kiza ca coronavirus. None vyo babikwiye. Ico kibazo Parfait Mudasigana wa Radio Inzamba yakibajije umuganga atashimye kwivuga izina. Genovan izo ngingo ntizikwiye kumvuza itatu. Imvo ya mbere nuko izo ngingo zifashwe n'isi yarenze kubera muravyibuka tumaze hafi amezi 3 tuzi ko ikiza ca coronavirus cyageze mu Burundi ariko tukaba atakintu na kimwe cigeze gikorwa. Indi mvo ya kabiri ituma mvuga ko izo ngingo zidakwiye nuko izo ngingo zafashwe bwazo zitikwiye mu gihe tugihurira hamwe tubishija gusenga tuja mu isoko ndumva ko kwambara iyo maske cyangwa gukaraba ibyo bitakwiye ngo dushobore guhagarika kwirakwira rya coronavirus. Indi mpamvu ya gatatu nuko ari abajejwe gufasha gushira mu ngiyo ngingo ntabwo turavyumva neza. Hacarimo abantu bakibaza ko coronavirus itica abanyafrika, coronavirus itica abantu bakiri bato. Ana makuru tuyasozerere mu yavugwa mu gisata c'ubutungane. Bamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu barakwije kuri no munsi wa kabiri imisi 267 bafunzwe bakaba baciriwe umunyoro wo gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadaburingana no miliyoni 1 na sentare nkuru y'igihugu y'intara ya Bubanza. Tubibutse ko abamenyesha makuru bahagaritswe kugenekezo ya 22 gitugutu umwaka uheze Bubanza. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terasi Mpozenzi na Ejide Harerimana bakaba bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Aha kabari naho duciye dusozerera ano makuru twari twabateguriye. Shimire mwese mwafasha kanya kuyakurikira, shimire bagenzanje bafashije mu kuyatunganya, eka shimire n'abari mu buhinga bw'ivyuma nkaba ndabikebanuye naho ubutaha.